Get up. Get up. No one's coming to save you. Get up. It has to be you. Sinigeze mvuga ko ndi mwiza cyane gusumba abandi. Sinigeze mvuga ko nsenga cyane gusumba abandi. Sinigeze mvuga ko nagiriwe ubuntu cyangwa se amahirwe gusumba abandi bose. Ahubwo igihe cyawe kigeze, Imana ihamagara abamarayika bayo ati iki nico gihe ni nako kanya nimumuha ibyo akwiriye. Nawe rero ni kibazo cy'umwanya ntiwihebure mutama, kuko je nshingiye ku byo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itokura umuntu. Iyi ni Abdish Empire. Uyu mwuga wo kumenyesha amakuru ku ruhande rumwe uraryoha ukakuryohera byo iyo abanyagihugu bakunze ivyo ukora, nawe umunezero ukaba mwinshi wanatambuka ukabyumva. Ku rundi ruhande n'inzira yuzuye amahwa, ni kibuga kinyerera mu kukigendamo bisaba kwinengesera, wanasamara gato ukikubita hasi ukanavunika. Abanyabwenge n'ababiramvye mu babizi kundusha ivyo, ababizi barabizi. Eka nubwo ntobikubwira nawe wavyibwira, kuko uyu munsi wa none tuza kuganira ku bamenyesha amakuru les journalistes mu rurimi rw'igifaransa hakugiriya kwa Macron. Aha rero ndakubwira nitonze mwijwi rituje abamenyesha amakuru 10 ba mbere b'abarundi bakorera kuri TV online babaza ibibazo kinyamwuga, bamwe utorambirwa uri kurumviriza ibiganiro vyabo. Mu bisanzwe abenshi twe tuzi n'aba YouTuber, kuko nyene batakwije ibibemera kwitwa ba journaliste cyangwa se abamenyesha amakuru. Ariko kubera ko bamenyesha amakuru, mu nkundire tubitse abamenyesha amakuru kugira ngo bize bitworohere. Natwe rero twagize gusa twifashisha abamenyesha amakuru kabuhariwe, aba aribo badufasha gukora runo rutonde. Ariko buretse gato ubwire bimwe mu bintu vyisonzwe kugira runo rutonde rukogwe. Ubuhinga mu kubaza no gutoranya amajambo kwiye gukoresha iyo uri kurabaza. Umenyesha amakuru ahura n'umutumire imbona nkubone, abona amakuru menshi bitewe n'ukabaza. Hari igihe ubaza nabi ukabura amakuru, ugahabwa amakuru atarayanyayo. Hari abamenyesha amakuru babaza ibibazo ku buryo wumva nawe iyaba wari muri ico kibanza ari byo bibazo wari kubaza. Hari n'uwundi abaza ibibazo nawe utopfa kwiyumvira. Ibi tuvyita unique questions mu rurimi rw'icyongereza, bya bibazo utopfa kumva handi. Hari n'abandi rero babaza ibibazo ukumva ivyo bibazo sivyo kubaza umuntu muri mu kiganiro kizorabwa n'abantu isinzi kandi batandukanye. Gufata umwanya ugategura ku muntu uza gukoresha ikiganiro ni ingirakamaro mutama. Bamenyesha amakuru rero burya baratandukanye cyane. Hari abakora uwo mwuga kuko bawukunda nyene ariyo passion yabo. Hari abawukora kubera amafaranga bawukuramo atari kubera bawiyumvamo. Hari abandi baba bafise izindi mpamvu zigiye zitandukanye nko kwigerekana ndetse n'ibindi. Hari akabanga abantu benshi batazi. Burya ijwi ukoresha uri kurabaza ibibazo n'ukuntu witwara mu kiganiro bishobora gutuma uri karakumviriza atarambirwa. Voice and vibes. Urutonde rero rwakozwe hisozwe ivyo byose twadondaguye aho hejuru. Aha rero n'amarangamutima turavuga uko ibintu biri, nta kuzuyaza kandi nta guca ku ruhande. Bujumbura butanyira buhumuza burungana Gitega, nibaze ko muri kunyumva neza cyane 5/5. Muja w'Imana wanyu ndacafise akazi gakomeye ko kubamurikira ndetse ndanabamenyeshe ivyo mutigeze mumenyeshwa. Mutuze wanyu ndahari. Amahoro y'Imana bani namwe, mukomeze kugira ibihe vyiza mwese mwahise mureza mukadukurikirana. Iyi ni Abdish Empire, niyo yama yabateguriye buri munsi 5/5. Call me Abdish, the king of animation. Mwahisemo neza, ikaze. It's animation time. Abamenyesha makuru b'abarundi 10 ba mbere bakorera kuri TV online bamenyekanye bazi kubaza neza ibibazo gusumba abandi. Bamwe barara barategura
kugira baze kubaza ibibazo bitomoye kandi vyitondewe. Haya basi twende sasa ku mwanya w'icumi. Aha turahasanga uwitwa Benishu. Uyu yakoze kuri Buja Hit TV, akora kuri Step Media TV, ubu akaba ageze kuri Ilebe TV. Aha sinza kuvuga menshi, undi basa muramuzi kandi muramaze kumwumviriza. Ku mwanya w'icenda aha turahasanga Starboy the Ship kuva muri Star TV 257. Uyu twamumenyeye kuri Isaac TV, yakoze ndetse kandi igihe kinini, igihe yakorana na Santa ndetse na Delicia. Ibi rero byo kumenyesha makuru abimaze mu gihe kitari gito, ivyo kubaza ibibazo bitomoye kandi vyitondewe si ivyashakisha. Uyu musore bimurimo. Ku mwanya wa munani aha turasanga Frank the Answerer. Uyu yakoze kuri Silent Vibes igihe kitari gito, hakugira kwa Oziane Irakoze. Ubu ageze kuri African TV ndetse ni TV online, ni channel iri ku muvuduko udasanzwe, bayikurikirana biyongera uko bukeye nuko bwije. Rero nawe ibibazo vyiwe biba biteguye, ntapfa guhubuka oyareka. Ku mwanya w'indwi aha turahasanga Allen the Real, myaka irenga 5 koya kuri Indundi TV. Uyu ni umuhinga mu kubaza ibibazo vyitondewe kandi biteguye, abenshi barabimukundira. He is professional. Number 6, Isaac the Classic, mzee wa maswali, Chief Executive Office, Chief Economic Office of Isaac TV and PJ Classic Cafe. Mu rugendo rutamworoheye rwo kumenyesha makuru kuva kuri Buja Hit TV ushika kuri Isaac TV. Uyu yamye ari umuhinga mu kubaza ibibazo, abaririmbyi hafi ya bose bakomakomeye bo ngaha mu Burundi baramwizeye, arabakoresha ibiganiro ndetse barashima. He is professional sana. Ku mwanya wa gatanu sasa, from Jimbere Magazine, Kaboss for real. Kuva mu gikonvoyera akinjira mu muga wo kumenyesha makuru, naho kandi ukamukundira. Oziane Irakoze akamwakira kuri Silent Vibes ndetse kandi ngaha agakora igihe kitari gito, abantu benshi bakamukunda bivanye n'imibarize yiwe. Nyuma rero uyu Kaboss for real yaje gushimwa cyangwa se kugomwa na Jimbere Magazine ndetse gushika akakanya niyo abarizwa. Kaboss for real ati sinigiranja imbere y'umutumire nateguye n'imiburiburi iminsi iri hagati y'ibiri cyangwa se 3. Ati mbanza gutegura. Ku mwanya wa kane, Patrick Mr Open Mic kuva kuri Akezanete. Abenshi baramaze kumenyera, sabaririmbyi b'abarundi gusa n'abuhanzi y'igihugu arabakoresha ibiganiro bagashima. Ibibazo vyiwe bikoze kuba ari bike ariko biba bitomoye ndetse kandi biba biteguye. He's professional this man. Dusigaranye sasa triple incredible, batatu bakasa mutwe cyangwa se batatu badasanzwe. Kamanzi ndakwibutse ngo twandire subscribe nimba utarayitonda kuri Abdish Empire kugira ngo ibiganiro byiza cyane nk'ibi animation times nk'izi izi zoze ziragucika. Ndakwibutse ko aba ari abamenyesha makuru b'abarundi 10 bambere bakorera kuri TV online babaza ibibazo kinyamwuga ariko bamenyekanye cyane gusumba abandi. Mwanya wa gatatu sasa, Mama Silent Oziane Irakoze niwe mwigeme wenyene yabonetse kuri runo rutonde. Uyu akwije ibisabwa byose kugira ngo yitwe umumenyesha makuru kandi ari professionnel. Ikimenyesha makuru ciwe Silent Vibes TV kirazwi no mu mategeko ni Ozi. Uyu amaze guhabwa udushimwe dutari duke kandi tugiye dutandukanye nk'umumenyesha makuru akora kuri TV online yakoze neza cyane gusumba abandi. Amaze guhabwa kandi n'amasertifika y'icubahiro nk'umumenyesha makuru akora neza. Oziane Irakoze.
mu rugendo rutamworoheye kuva kuri Buja Hit TV gushika kuri Silent Vibes TV. Ibibazo vyiwe abaza biba vyitondewe, ijwi akoresha ari karabaza, vibe aba afise mu kiganiro zaje gutuma uyu yisanga mu kibanza ca gatatu. Is incredible and professional. Ku mwanya wa kabiri naho tuhasanga umutananigwa giseruka rukamvye tuteraye kizimya mwoto gifikirini vibes master vibe killer ni Landry Promoter. Uyu ni Landry Promoter. Utambwira ko aribwo bwa mbere uba wumvise uyu musore mutama, niwanagenda hiyo kure mu misozi Inyamasaka cyangwa mu Kanyamarori ukamubaza, uzosanga uyu musore bamuzi kuva kuri Waka Light TV hakugira kwa Accident gushika kuri Hit Top TV. Yagiye mu bibazo bitandukanye ariko ntiyigeza acika intege, n'umutananirwa koko. Niwamwegera witonze ukamubaza azokubwira ati, shingiye kuvyo nabonye ndi umusore wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itokura umuntu. Abahinga baricaye hasi baramwumviriza ukuntu abaza ibibazo n'ukuntu yitwara mu kiganiro n'amajambo akoresha mu kubaza bati, he is professional, majorly influential personal Rex and Roy, Landry Promoter. Now, number 1. Iriga nubwo nto mukubwira nawe wo mwibwira ni wa musaza nyene, n'ijisho giwe ni black, Mr. Tech Forever, Gist Gael, kuva kuri Radio Colombe gushika kuri Umukubito TV. This gentleman is incredible. On number one position, niwe mumenyesha makuru wa mbere akorera kuri TV online amaze gukoresha ikiganiro umukuru w'igihugu. Bivanye n'ukuntu rero ari umuhinga mu kubaza, vibe aba afise mu kiganiro, amajambo akoresha yitondewe, bituma utarambirwa iyo uri kurakurikirana ibiganiro vyiwe. Kuva ku kibazo ca mbere gushika ku kibazo ca nyuma, byose biba bitomoye, biba biteguye. Number 1. Ngabo rero nibo bamenyesha makuru 10 ba mbere nga mu Burundi bakorera kuri TV online, babahinga mu kubaza neza ibibazo gusumba abandi. Nawe rero tubwire muri commentaire ari nkawe wakoze runo rutonde, wari kubatondeka gute? Abombu bombs, bombardment, intare y'umucikingo Fanimeje the master, the monster, the tough, the one and only. I'm special polarities. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is water. It is a pick your orange dreams and I go after them, so that one day when some reality, you are the first one to notice. If you love my life, you too. If you don't, I don't care. Never stop when I'm there. Stop when I'm there. So may you want to become something big in town, eh? Kumazina nitwa Abdish. This is the animation time on Abdish Empire. Don't forget to subscribe. Ikarusubire mu kindi kiganiro gikurikira. Imana ibampere umugisha. Ciao ciao.